abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mukije inshuti mugenzi muguzwa kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Udasibana Kiza ndagutunganiriza. Mugana cuno musi mugenzanje Gina Sasagare abana yaganira na Oskendo Warugira aho bana bavugana kuvyerekeye ijwi ry'ubuhanuzi. Reka tubatege yompi. Bakunzi ibiganiro byacu turasubiye kubaramutsa kandi tubani kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Musi tuhimbawe no gusubira kubatumirira kuganira namwe no gutega amatwi iki kiganiro gice ca kabiri kubijanye nico abantu bibaza canke biyumvira coterera mu kubaho neza kw'abantu dufatiye kwijwi ry'ubuhanuzi uko mu gice ca mbere twariko turabivuga. Uyu munsi tugiye kubandaniriza aho twari tugejeje. Umutumire wacu ni Oscar Nduwarugira. Oscar, ndasubiye kandi kubaha kaze kugira ngo tuganire aho twari tugejeje mu kiganiro giheruka. Murakoze cyane. Yego, nkuko twabivuze ijwi ry'ubuhanuzi twahejeje tubaza tuti mbega umuntu yorironderera hehe, mwarabitubwiye. Uno munsi tugiye gushimikira ku ruhara rw'ijwi ry'ubuhanuzi canke ikibanza caryo mw'ishengero. Ubwo ruhara gubarungana iki mw'ishengero rya kino gihe? Mw'ishengero ry'ubuhanuzi rifite uruhara runini kubera yuko nkuko ryamye rifasha kugarukana ubwoko bw'Imana ku murongo, mu gutanga umurongo w'ibiri imbere. Nuno munsi kw'ishengero birakenewe kuko niryo jwi riza gufasha kugira ngo ishengero rigume rikuntumbero zaryo. Iyo iryo jwi ribuze ni hamwe usanga ibintu vyagiye bigenda nabi kandi ugasanga ntiririko rirakora canke rishikana ico Imana yifuje ko rishikana. Rero nkuko twayivuze ubuheruka ni ingabire Imana yatanze itahagaze ngo iherane n'isezerano rya kera. Ni ingabire yabandanije Imana yayitanze mu buryo bw'ingabire za mpwemu yera zigaragara mu ishengero rizima, mu ishengero rihagaze neza. Ishengero rero rimeze neza ririko rirakora ico Imana igomba ko rikora, ntirishobora kubura iryo jwi kugira ngo rigende rifasha kwerekeza abantu iyo bakwiye kuja kandi no kugenda ryibutsa abantu ico Imana ibashaka ko abariko bagenda kutariko rikababwira uko bakwiye kubigenza kugira bagaruke mu murongo w'Imana. Niho ishengero rishobora gushitsa ico Imana yarihamagariye canke yarishiriyeho. Dufatiye ku karorero ko mw'isezerano rya kera mw'ihanga rya Isirayeli aho tubona habayeho abantu batari bake bazwi ko babaye abahanuzi canke abavugishwa n'Imana, mbere bamwe n'Imana ikavuga yuko ari co banavukiye. Mu yandi majambo kandi kazi kari kabazanye kw'isi kwari kugira ngo babere Imana abavugishwa nayo maze byubake ihanga rya Isirayeli. Twogereranya n'ishengero iki gihe kumbure ko byagiye bigenda harabayeho n'idini ry'abayuda, ariko mu gihe cacu turabona iyo umuntu avuze ishengero hariho ushobora kumva ati mbega nirihe rivuzwe, niriho n'umusi ryo ari ryo ririko ryategerezwa kudushikiriza irijwi ry'ubuhanuzi kuko dufise amashengero atandukanye. Kuri iryo sano ugereranije no mu gihe ca kera byo twobifata gute mu gihe c'ubu? Mu gihe ca kera uravye uko Imana yagendanye n'ubwoko bwa Bisirayeli nuko bagiye bakorana mu ntanga Imana ikire mu muntu, biragaragara yuko umuntu yari mw'itongo rya Edeni. Bibiliya tubwira ko umuntu yavugana n'Imana imbona nkubona. Bivuga ko Imana yagendera Adamu na Eva bamaze gucumura, ubwo bucuti bwaravuyeho buja ku rundi rugero. Imana ntiyataye umuntu, mugabo yamukuye muri iryo tongo gushika aho havuka ihanga rya Bisirayeli. Ihanga rya Bisirayeli ni inkuru ndende ifise igice kinini muri Bibiliya, aho abo bantu Imana ibakura muri Egiputa biboneka ko yajana nabo mw'ijoro. Biratubwira ko hazi igicu kikamurika, hanyuma bagashika no mu gihugu c'isezerano. Turabona hubakwa ihema, haba ibintu vyinshi bigenda bikogwa. Isanduku ry'isezerano Imana igarageza kujana n'abantu bayo, mbwa kandi baragera igihe baravuga bati tugomba kumera nk'abandi bantu, duha umwami atuganze. Imana yanababwira ko umwami azobamerera nabi, mugabo baguma bavuga ati duha umwami. Hatangura kuza rero ubutegetsi muri Bibiliya butwagwa n'umwami, mugabo ntivyakuyeho abaherezi bamye bakora mu ihema ry'ibonaniro bagumyeho.
hariho abahanuzi mugahaca hiyongera ko umwami nawe. Rero ugiye kuraba uko ivyo bintu vyagiye bikora, abahanuzi bose barabo guhanura umwami cyane cyane, bamwereka bamuha ivyo akwiye gukora mu gutwara ubwoko bwa Bisirayeli. Bagaca bakorana n'abaherezi. Abaherezi baba bari mu rusengero rw'Imana, bafasha abantu mu bijanye n'ivy'imwemu. Abahanuzi nabo bagafasha abami mu kubabwira no kuberekeza iyo bakwiye kujana ibintu no kw'Imana igomba ko bagenda. Mugabo kandi abahanuzi nige bafasha n'abaherezi byagoye, ko hari abo tubona bamwe byagorana ugasanga ntibariko barabikora neza. Abahanuzi barafasha mu kwimika abami n'ibindi byinshi. Tugenda tubona rero ivyo bintu bibandanya nkuko nabivuze mu kiganiro giheruka, gushikaho dushika kw'izerano rishasha. Abahanuzi nibo bahanuye ko Yesu azovuka n'ibindi byose, gushikaho Yesu avuka, barahanura ivy'urupfu rwiwe, bahanura ivyo azokora byose. Yesu ramaze kuduga mu ijuru, mwemu yararaza, hanyuma intumwa zari kumwe nawe zica ziratangura rero gukora igikorwa uko Imana yari yarabiteguye. Ishengero rigitangura, twavuga ko ryatanguye izo ntumwa zikoranye, hanyuma zikaba ziri hamwe, intumwa zarakorana zikaba zifashanya, bari bafise ingabire zitandukanye, bari mu buryo butandukanye. Mugabo mwemu yaramaze kuza akazana n'izo ngabire zitandukanye, kuvuga mu ndimi, ubwenge n'ibindi byinshi, bica bituma bashobora gukora ibintu byinshi muri ubwo budasa bwabo. Usomye ne mu Isezerano rya kera, Bibiliya igereranya ishengero n'umubiri ugiziwe n'ibihimba bitandukanye. No kuvuga rero uravye umubiri kumeze, hari amaboko, hari iki, kandi Paulo bivuga neza, nta gihimba na kimwe gishobora kuvuga ngo gisumba ikindi, kandi nta gishobora kuvuga ngo je sinkora, umubiri ubupfuye ubugize ingorane. Ishengero rero Bibiliya igereranya n'umubiri w'umuntu, afise ibice byinshi bitandukanye, muga byose bikora bigira uwo muntu. Izo ngabire za mpwemu yera rero uko tugenda tuzisoma mu Isezerano rishasha, harimwo ingabire nyinshi muga ziza guhuriza hamwe kugira ngo zigire ishengero rizima. Nta ngabire nimwe isumba yindi, kandi nta muntu umwe afise izo ngabire zose. Mugo umuntu umwe arashobora kugira ingabire zibiri canke zitatu, canke imwe igakora indi igakora ikindi gihe cayo akazikoresha. Mugabe Imana ntiyashimye yuko haba umuntu umwe agira izo ngabire zose uko ishengero yarishizeho. Iryo shengero ritangura rero bari abantu bahurira ahantu bagasenga, bagafashanya, bakaremeshanya. Uravye mu bihe vy'akahise ico gihe uko byari bimeze, ku ntwaro y'abaromani n'ibiki, abitwa abakristo ibibazo bagira n'ibindi byinshi, hakandikwa abantu nka ba Paulo bagenda bandika makete yo kuremesha abantu bizera bariko barakurikira inyigisho z'intumwa bari mu karere runaka. Niho dusoma twumva ishengero ry'Ikorinto, twumva ishengero rya Efeso, twumva ishengero rya n'ahandi. Ivyo byaraduze gushikaho twisanga mu byo turimo no mu musire by'amadenomination. Ugasanga dufise mbere n'imice minini, abakatolika, abaorthodox, abaporoti, urumva dufise Minevamu, dufise ababivane. Twaragiye mu mice myinshi itandukanye. Ku buryo bukuri buvuze ishengero hacaba ikibazo ni irihe ku byukuri. Mugabo ico tuzi tugaruka kuri ya nyigisho yo muri Bibiliya, ni wa mubiri wa Kristo, ni ba bantu bizera Kristo barimwo izo ngabire za mpwemu yera, bari mu bice bitandukanye, bari mu mpande zitandukanye, bashobora guhurira hamwe mu izina rya denomination runaka, mugabo bagakora bashira hamwe nk'umubiri wa Kristo. Rero nabo tuba tuko turavuga, ugiye ku madenomination rero, denomination zigira ico twita kwerekana wa mubiri wa Kristo mu buryo buboneka. Ba bantu bagiye hamwe, nimba bari mu ishengero runaka bagahurira ahantu runaka mu kibanza runaka, baboneka bagaragara ko bakoranye mu izina rya Kristo, bitwa ishengero. Abo bantu twiteze yuko hajya ahantu bahuriye kujya kuntu bahuye, zangabire zose za mpwemu ziba zihari, kandi zikaca zikora muri rwa rutonde Bibiliya itubwira. Bakaba bahuriye ku Musaga canke mu Kanyosha canke hehe, muri quartier runaka, mu nyubako runaka, biyita ko ari ishengero, ari abakristo bagize umubiri wa Kristo uboneka aho hantu. Rero twitega yuko zangabire harimwo nimwe y'ubuhanuzi ikora kubera iki? Kugira ngo ifashe abo bantu ibagarukane ku murongo Imana ishaka ko bajako, inabaremeshe, inabatera intege, inabahishurire iyo bakwiye kuja, ntibagende bazimagirika. Rero umuntu yatonze muri irya huriro yateza gutaha aremeshejwe, yubatswe,
afise ihinduka mu bugingo bwiwe, afise n'ivyizigiro bishasha kubera ko Imana yakoranye n'abantu bayo, yavuganye n'abantu bayo mu biza kuba byose. Rero bica bitandukanira he na bimwe vya kera. Kera umuhanuzi yaba afise igikorwa ciwe ahantu hiwe, agahura n'Imana, hama Imana ikamubwira agacaza kubwira abantu runaka bari mu bintu bitandukanye. Mugabo no musi yo ngabire ikorana n'izindi ngabire, abantu bakoranye, abantu bari hamwe. Kandi irashobora no gukora inyuma y'iryo huriro n'iryo koraniro, kubera yuko niyo tuvanye muri hajya duhurira, ruca tugaruka tugira rya shengero rinini rero ry'umubiri wa Kristo uri ahantu hatandukanye. No kuvuga turashobora no guhurira kwibarabara, utanze ntakuzi, mugabo Imana ikambwira ico nkwiye kukubwira, aca ndakikubwira kubera ko numviye ijwi ry'Imana kandi numvise icimbira, aca ndakikubwira, sindanakuzi, sinzi niyo usengera mugabo ndakubwiye. Si nivyo gusa, iryo jwi rashobora kuza gufasha abantu Imana yahisemwe ko mu nzira yo kubahamagara bigenda uko, ntibizera, ntibazi n'ibyo by'Imana ntavyo bazi. Mugabo uwo muntu Imana itumye guhura n'uwo muntu arashobora kuza atanamuzi, Imana ikamubwira, bwira umuntu ibi n'ibi n'ibi, umuhe umurongo akabimuha. Icemeza ko ari Imana rero yabivuze nuko uwo muntu avyakira kandi akabishira no mu ngiro, hanyuma akabigendera agahinduka. Atabikoze kibicagirizi, ntazovuga ngo sinabwiwe canke naco numvise, kubera azoba yavyumvise. Rero nuko nibaza uno musi bikora ugereranije n'ivya kera, vyaba bifise umuntu runaka. Twageze aho tugira abantu nyene bitokara abahanuzi. Usomye Yesaya ukaraba gitangura gushika arinda arangiza, niko karakazi kiwe. Yavuga ibintu byinshi, yahanura ibintu byinshi, yakoranye n'abami benshi, abahanura harabumviye harabatumviye, avuga ibintu byinshi harimo n'ibyo kuza kwa Kristo n'ibindi byinshi bitari bwana b'imyaka myinshi, mugakari nk'akazi ari karakora akoreshwa n'Imana. Uno munsi rero Imana ikorana n'ishengero nk'umubiri, ibihimba bitandukanye, kimwe kigenda kivuga ikindi. Nico gituma ushobora gusanga umwigisha mu rusengero bishika n'igihe muri izo nyigisho ziwe hazamwo n'ubuhanuzi, ryajwe ry'ubuhanuzi rishobora kuza rikamushikako. Ugasanga umupastori nawe nyene birashitse ko mu gihe runaka, ku bantu runaka, mu mwanya runaka, ryajwe ry'ubuhanuzi rimushitseko, hanyuma akarishikiriza ishengero ry'Imana nk'umubiri wa Kristo. Turabona ko nkuko mwagiye mucishamwo amashengero kubwo impamvu zitandukanye, bitunganya ugutandukanye, mbere no gukora rimwe na rimwe ugasanga ntibakora kumwe, ariko ico baba bitezwe ko nuko baba urugingo rumwe nkuko mwabivuze rw'ishengero ari ryo mubiri wa Kristo. Kumbure umuntu akibaza ati none mbega ijwi ry'ubuhanuzi riturutse mu mugwi w'abantu kana kuri ngaha, nanje nk'abatariyo ndi birandaba. Ubwo budasa kumbura ubwo sinaho havuka ikibazo caho umuntu avuga ati ibi iye ko ari byabajya n'ibindaba, ibi ko ari byabariya nanje n'ibindaba, ugasanga umuntu arahumvye muri ubwo buryo kandi ijwi ry'ubuhanuzi ryari ryaje. No bifata mu buryo bubiri, kuko ari ijwi ry'ubuhanuzi riza gerekeza kubizera Imana, bazi Imana by'ukuri. Muri ico gihe abo bantu baryumvise nigi wabo kandi rabafasha. Hari n'igihe ijwi ry'ubuhanuzi rishobora kuza gerekeye igihugu cose canke abantu bose. Ivyo rero iyo bishitse bije gerekeye abantu bose bataryumviye n'akazi kabo, mugabo ryavuze. Bigenda gute? N'igihe ku by'ukuri ishengero rishoboye guhagarara nk'ishengero, hanyuma rigakora nk'uko Imana ibishatse. Uno musi ngorane dufise rero siyindi nuko nyashengero turiko turavuga, aba bantu bahuriramwo turiko turavuga, narabivuze ikindi gihe, urabona hari igihe bishika bikagorana, ugasanga mbere isi niri kiraza kubaha urutonde, bubu byabo byanabananiye, ugasanga vyanse nuko bashobora no gusenga. Twagiye tugira ibihe bigoye rero muri ivyo bihe, ugaca usanga biriko bitanga ubundi butumwa, nicovugwa rero n'ishengero abantu ntibasubiye no kucumviriza, kubera bamaze kwishiramo kw'iryo shengero n'abantu kumbure bari mu zindi afere z'amafaranga n'ibindi byinshi bariko barapfa ibintu, ugaca usanga rero ntaco bafise batanga nk'ubuhanuzi. Mugabo turiko tuvuga mu gihe ishengero rihagaze neza, kuko mu gishengero rihamagarirwa gukora hariho kwerekana icubahiro c'Imana, hariho kwerekana vy'ukuri Imana icari co mu batayizi. Ngira ngo aho bica bitugorera nuko abakera bagendana n'Imana
bashika ahantu haba ibintu naravuze mu kiganiro giheruka bitwa abameshake n'ababedenego bakora ibintu bakizera Imana ku buryo bw'uko kwizera kwabo gutuma n'abami bahindura bakavuga ati reka duhindure Imana niyo y'ukuri kubera ko abantu bahagaze turabonye Imana by'ukuri. Uno munsi rero ishengero rishoboye kugenda muri iyo nzira rigahagarara abantu bakoraniye nk'abakristo umuntu wese akabona ko kuvy'ukuri bariko baratanga umuco Imana igomba ko batanga icobero c'Imana ariko baracerekana ntaco buza by'ukuri ko ubuhanuzi buje abantu bose babwumva kandi bukaza buberekeza. Uno munsi rero hacaba ikibazo ku buryo bw'uko aya mashengero tubona amadenomination twashizeho twagiye twubaka usanga hariya vyagoranye bigaca biba igicapo kibi. Mugabo nguma ngaruka handi nyene kubera ko mwe mu Imana ba mu bantu abana n'abantu naho ishengero turiko turabonesha amaso vyo rigora muri iryo nyene abahanuzi bariyo abagororokera Imana bariyo urwafu n'ururo biriyo kandi bizokurana. Hari abantu mu mashengero yose kw'isi yose ahantu hose abo bantu bariyo no batera intege Imana ivuganye nabo nibavuge ntibatinye ngo nuko impande biriko birononekara. Mugabo kandi nkongera nkibutsa n'ishengero abantu bose bakoraniye bitwa ko bakoranye mu izina rya Kristo bamenye neza ko gukorana kwabo n'umubiri wa Kristo bategereza kwerekana ubwiza bw'Imana bategereza kuzana ubumote bwiza impande yabo. Ivyo navyo ntibishoboka mu gihe bari mu zindi affaire batari muco Imana yabahamagariye. Bibiliya itubwira ko turi umunyu w'isi turi umuco w'isi mbega ivyo tuvyenterpreta gute canke tubisobanura gute tubibamwo gute mu gihe rero ivyo bitunaniye biragoye ko nubwo buhanuzi buza kuza kandi twamaze kwerekana igicapo kitarico. Hageze mu vya politiki gacu usanga bamwe bari hari abandi bari hariya hageze muri ugasanga bamwe bari hari abandi bari muri ibi ugasanga n'ivyo iwacu vyatunaniye bica bigorana. Nahuza kumva mu bihugu bimwe mbere bavuga ati n'amashengero nibayugare nta kamara maze nukonona abandi bati amashengero nazubaza abantu nta niterambere ashobora kuzana ugasanga nyene ishengero barigaye gose barigaya kubera ikintu uwo mwifato ryagiye gerekana no mwifato ataribo. Ishengero ryategezwa ko ari ryo rihagarara mu gihe ibintu bimeze nabi rigahagarara gerekana igicapo gitandukanye. Abantu bariko baricana ishengero ryategezwa kwerekana urukundo ubumwe butarigera bubaho aho abantu bagenda bagakora ibirenze ivyo umwana w'umuntu ashobora kwiyumvira kubera ko bazi Kristo kandi bemera Kristo ari muri bo barongorwa na mpwemu yera. Muga nimba ari ishengero uza gusanga abantu bagendera ku zindi nyungu n'ibindi barondera bwa buhanuzi buca buzimangana bugaca bubura ku rwego runini twari twiteze. Nego amashengero atandukanye ntakumira hazwa ari wese arinjira aza aho ritumbereye umuryango wuguruye arinjira kandi uko baza cyangwa uko tugenda mu mashengero umuntu wese azana ibibazo byiwe azana ubumenyi bwiwe azana kahise kiwe azana ibyizigiro byiwe azana ibyo yiteze. Hari n'abazi bati reka kumbure ngende mu ishengero hari igihe kumbure nogira nico ndahungukiye nico ndahurira mugabo akahazanwa nuko kumbure afise ikimuremereye. Mugabo nko kumwagiye mubivuga mu byo mumaze kutuganirira ijwi ry'ubuhanuzi rirafise inyungu ikomeye haba ku buzima bw'umuntu ku giti ciwe no kuri rusangi ku bantu bose. Irijwi ntawe girengagiza kuko ni Imana gitanga kubwi ntumbero kanaka nkuko mwabitubariye ariko kandi umuntu agace yibaza ati none muri urwo ruvange rw'abo bantu bose abacuditse n'Imana bazi kwivuga bazi kwitavuga abizera kwihavivuga n'abatizera kwihavuga bavuga bati reka ntawo menye ingene biri bugende reka turahurira hariya bose baraza mu rusengero canke mu mashengero. Nuruhe rufatiro canke n'ubumenyi niki gisabwa kugira ngo umuntu amenye kwijwi ry'ubuhanuzi rihari ryatanzwe? Urumva ngarutse ikibazo kinini twagize canke turimwo ni n'uburyo dukora nk'ishengero canke nk'amashengero kuko mu bisanzwe ishengero n'umubiri wa Kristo. Ishengero rigizwe n'abantu bizera Kristo mugabo kubera yuko ishengero ridakora ico ryateza gukora no musi nico gitumuza gusanga niyo dukoranye hajemwe n'abantu bataranizera Kristo tugaca tunafatira ngo tubabwire ivya Kristo. Ugasanga rero no mu gupanga ibintu twabipanze twisunga rimwe na rimwe ko tuza kubwira abantu batazi Kristo batanamuzi. Mugabo iyo tuvuze ishengero n'umubiri wa Kristo kandi y'abantu bahuye nk'ishengero bahura nk'abakristo. Bibiliya ntitubwira ngo tuzobarorere baza aho turi tubabwira ubutumwa itubwira kujiyo bari bwira tubabwire
kwa Mungu canke n'undi musi dukoranye abantu bakwiye kuza nabo twamaze kubwira ntihaba bakwiye kuza nabo tutarabwira mugurazi kuno munsi baza bakanatwiba no mu rusengero ntitunabimenye unamye ugasanga akamashini kawe bagatwacanga telefone kubera yuko bamwe bamaze kumenya yuko iyo dukoranye inihuriro nk'ijyabandi bantu mugabo intumwa zigihura zigitangura ishengero suko byaba bimeze ntivyari bimeze uko uribukana niya na Safira bagerageje no kubesha gusa uko byaciye bibagendera ishengero rero ryatanguye ku by'ukuri ryubakiye ku ijambo ry'Imana ryubakiye ku bushobozi bwa mpwemu yera muri ico gihe abahura babazi ico barimo n'inguvu bafise n'ubushobozi bafise n'ababara abahanze bakavuga ati bari abantu nico gituma bibiri natubwira ko niyo babonye bageze ahantu baravuga ati barya niba abantu baraje misanga no kugira bitwa abakristo sibo bavyiyise nabandi bantu babaravye bari bazi Kristo bakavuga ati bari abantu turababona n'abakristo kandi barashitsi wacu abantu bakajugumira n'ibindi byinshi ivyo rero no musi kubera yuko tugomba gupanga ibintu ko twishakiye uko twe tuvyumva amashengera musanga ari rudandazwa harimo ibintu byinshi rero aho bica bigorana ko abantu ku by'ukuri bitora neza mugabo ngomba tubigumize muri rusangi vyaho aba bantu bakoranye n'abantu b'Imana n'abantu bemera Imana rero kubera bari nk'umubiri wa Kristo ugizwe n'ibihimba bitandukanye n'ingabire zitandukanye nta na kimwe cari gikwiye kuburamwo kuko Bibiliya ivuga ngo ku muntu wese Imana yamuhaye kimugaragaza ko mpwemu w'Imana hari abafise rero kuvugishwa hari abafise kugira iki mbere Paulo agaca avuga ati niba bikoreshe mu rutonde rwiza rutuma ntihagire uza kuvuga atawusobanura indimi umengo nihiganwa nkurazi no munsi hari igihe abantu usanga nyene bagiye muri ivyo nyene Paulo yabuza ukamengo ni nihiganwa bamwe mbere bakabigira n'itegeko ko umuntu ategerezwa bigace bigora n'ubutaha hari n'abaca bagenda kuvyiga kugira ngo babigire hari n'abigisha uburyo abantu ngo bavuga mu ndimi kugira ngo abantu bose bumve ko bemewe bashikiriwe hari ahantu rero twanyereye turazimira muga mu isanzwe ari kuravuga ikijanye n'urufatiro nta rundi rufatiro dufise n'ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ribivuga neza mwingwane dufise no munsi tugomba gukora ibintu byacu kubera arivyo bitunezera kandi vyoroshe tugaca dukwepa gukora ivy'Imana ivuga ivy'Imana ishaka arivyo bidufitiye ikimazi nubwo buhanuzi iryo ry'ubuhanuzi riza kutwemeza vya bindi nyene Imana yagize gute yahishura mu ijambo ryayo muga kubera n'iryo jambo ry'Imana tutarishaka tarifitiye n'umwanya bitugora uno musugiye mu nsengero nyinshi uza gusanga porogaramu y'ijambo ry'Imana ifise agace gatoyi gose abantu bakora ibindi byinshi bakaririmba bagasoma amatangazo bakagira gute hari naho uzamba bakubwiye ngo rero ngo tugira dusozera umukozi w'Imana naze aje gusozera mugabo tureke ibiko birabera mu rusengero no mu buzima bwacu bwa misi yose turongorwa niki ku by'ukuri nta mukristo ashobora guhagarara ngo akore ivy'Imana ishaka waba umote bw'isa umunyu wisa akora ivy'Imana ishaka mu gihe ijambo ry'Imana riri ku ruhande turiko turaja ku musozo w'iki kiganiro cacu twatanguye turiko turavuga bijanye n'ico cy'ubuhanuzi mu gihe turimwo n'ikibanza caryo haba mu mibereho yacu no mw'ishengero umutumire wacu ariko aradufasha ibitari bike ariko kandi aranasanzwe nabimenyereye kuko ari mw'ishengero reka ndababaza kakabazo kumbure mu busozerere ko muravye ijambo ry'Imana rivuga kumbure n'ikimana namwe muganira nayo hari icyo cy'ubuhanuzi muvuga kumbure rifatiye ku byizigiro byo kishengero rizogaruka ahantu muri ko muravuga ryari rikwiye kuba tubifate nk'icyo cy'ubuhanuzi muba mubitse cyangwa mwarumvise bizoshikira ishengero bikagaruka aho hantu ishengero twovyizera kuko biranditswe mu ijambo ry'Imana kandi bizoshika no kuvuga Imana ntivyegera binanira n'umunsi n'umwe hari ibintu rero bizotegerezwa kuba bizotuma ishengero ritegeza kugaruka fise ivyizigiro yuko ibi biriko biraba no munsi bitiko turubaka no munsi bitiko turakora vy'iwacu sikera bizogera ahantu dusange ntibishobora kugenda hanyuma abantu bagaruke kwisoko kubariza aho bifatiye bagaruke kwijambo ry'Imana hari abantu benshi ibihugu byinshi uzona abantu baduka bagira ibintu bajana abantu hariya na hariya na hariya bizogaragara byose bitebe bishike muga abantu basanga iherezo no kugaruka kuki kwijambo ry'Imana bagaruke kucimana ishaka Kristo ntazogaruka gutwara ishengero ricuramye ridatomo ritameze neza isi tamenye ko ishengero ririho
itegezwa kuzobimenya, ritegezwa kuzobona itandukaniro. Rero noremesha abantu ndababwira ntibacike intege niba ariko barabona no munsi ibi n'umwana w'umuntu yamye agerageza nkuko vyamye kuva kera, bagereza gushinga amashengero yabo bakayita amazina bakayashiraho mbere bakayita yiwabo ntage nubakorerako, bakanabikomeza bagashiramwo n'amafaranga bakubaka nyene bakanagenda imisozi n'imisozi. Mugabo Bibiliya tubwira ko ivyo byose bizotegerezwa kugira gute gushika ku musozo, hanyuma bwaburo bukagaragara, rwafu rukagaragara, abantu bakabona neza itandukaniro. Nuno munsi rero uzi neza ijambo ry'Imana, usoma neza ijambo ry'Imana, ntukenewe kurondera umwanya munini kumenya umuntu ari karavuga no karakora ibintu, kumenya ko byo kure ikavuga iby'Imana, uvuga iby'Imana huza n'ijambo ryayo, uvuga iby'iwanyuranya n'ijambo ry'Imana. Rero nibaza yuko uko Bibiliya bitubwira kandi uko imisi itera igenda, turafise ivyizigiro yuko ab'Imana yatoranije, ab'Imana yahamagaye, ab'Imana igomba gukoresha bategerezwa kuzoshinga intahe, tutegerezwa kuzoja ahantu abantu badatinya kuvuga icimana ibabwiye, bakakivuga kandi bagatanga n'ikiguzi gisabwa. Ibimenyetso byo babihari ko umuntu ari karagenda yegereza abahanuzi bo mu gihe ca kera ntiborohewe, baragize ibibazo byinshi ko bateza kuvuga rimwe na rimwe binyuranye n'ivy'abami bashaka n'ivyo bashaka. Nuno munsi rero novuga nti turiko turaja aho hantu, kuko ugiye kuraba uko isi kiragenda, isigenda ititura ivy'Imana cyane, isigenda yerekana ko ivy'Imana bidakenewe. Mugaho nyene ni hishengero naryo rirakomerezwa ritera rikomera. Rero ivyo birerekana neza ko mu mwanya muca mu misiri imbere hamwe biramaze gutangura. Hari ibihugu bimwe dufise no munsi uvuze ko wemera Imana bakwica. Hari ibihugu ugize ngo uvuga ubutumwa ucufungwa. Hari ibihugu bavuga bati kirazira umuntu wese murekeye yavuga ibyo ashaka. Mugabo turamaze kubona abantu vyanka akumva ko ategeza kuvuga agacavuga, bamufunga batamufunga birabisha. Turibaza rero yuko ibimenyetso vyerekana neza ko abantu bariko barafata uwo murongo bitegezwa kuza. Mugabo Bibiliya yaravuze ko hazobanza kuba nibi nyene byaha abantu bose baja mu bintu vyinshi bagakora ivyo bashaka bakabikora, mugabo bitegura ivyo bihe bishasha bizotegezwa kuza. Turiko turavuga ko Kristo ariko arategura ishengero kandi azoza kurijana. Bibiliya yaravuze neza ivyerekana ko azoza. Bimwe tubirimwo, hari abantu duca tuvugana ibisanzwe, imyuzure irikiraza, soma Bibiliya yarayivuze, intambara, impuha z'intambara, n'ibintu byinshi byagiye bivugwa. Mu gihe byose biko bitegura iki rya shengero ry'Imana by'ukuri rizohagarara rigahangana n'ibintu byose atakuraba inyuma, kandi ijwi ry'Imana rikavuga. Ni kuri amajambo dusozera kino kiganiro dushimira umugenzanyi Ginasasagare hamwe n'umutumire wacu Duharugira Oscar batuganiririye kuri rijwi y'ubuhanuzi. None rero Dasmana Kiza ndayikatunganiriza ndabazinda bipfuriza ibihe byiza. Ufite ikibazo cyo cyunganira telefone 71 amajana 24 ijana na 97 canke 69 amajana 499 amajana 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp urashobora gusanga nawe dukorera ni mirohero ya mbere ibara ryitiriwe Gerard nimero 27. Mugire ibihe byiza naho butaha. Niwe mwami w'amahoro, ni wahora rumizigirwa. Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 ijana na 99. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho ubutaha. Niwe mwami w'amahoro.